inyuma yaho abarundi bacaniyemwo abozi rimwe bakarabana y'ingwe hakunywanishwa bakaryanishwa ishiramwe raja Burundi ni radio Peace FM y'ugwaruka twabateguriye ukuri kunywanisha nyako biciye mu kiganiro bangwe nibanga muzohora mugikurikira buri wa gatanu bangwe nibanga mpore inzoga yari inyifasha abamanuka basuye kwisaza mugabo basha ubaraga umuntu ndakuraye kandi bazi ngo twari bagiye amanyama yawo iyo nyana y'imbwa ya veterineri yagiye ariko veterineri we mais bon tuzohangana tu utazi inyifata igahitse basigaye bafise ejo ya pikipiki yibwa babeshe rushatsi ko ari we yayicomokanye none bayifatanye ikijigo abanyagisagara ubuho byanse burundu izi njazi ziraduhanze ntuzewe nasiko ziteye zigira abanyagisagara kandi ari abakene bawe ntibosubira kurima bararazi baguma biyegeraniriza ino tuzobarinda imura basubireyo batabona ariko muko wazaye ibyo twagutumye umva umbwire twebwe ntiturabimukira turi imvukira dutegerezwa kurangwa n'umuco wacu atamvange erega nawumvirije abantu barabuze ihero ry'imiti niba ntawe mfatwa nk'umwana ahiye mu kwaha ari imvukira ari abimukira twese tuvuka mu Burundi dushatse twubana kuko igihe ni ikinyene erega nitutiga ku bana na bimwe by'amacakubiri hazogera igihe bigarutse sha urayaze nka se harageze ko tubana kubana n'ibyo bya mbere no kwikekana bizogabanuka canke bihere burundu aho mwumva amanuka bo byakira gute byose wayivuze kandi wavugishije ukuri kabisa nimuze tubane niho tuzogera ku iterambere twifuza kandi kuri twese urunduri ntwari wamyurisi yacu kuva kera wanyura umuvyeyi w'abarundi bose kuva kera mwariko mukurikira ikiganiro bangwe nibanga muzokwama mushikirizwa n'ishirahamwe Haja Burundi rifatikanije na radio Peace FM y'ugwaruka ni mu ntumbero yo kunywanisha abarundi ataguhengama